konyene Afrika y'Ubuseruko ibya muri cyangwa zakomeza cyangwa zasabe reka kandi na serious umeno cyane ibitari bivuga igifaransa nagenda babwiye amanama tujamo yose usanga bavuga mu cyongereza ariko mu cyongereza hari ibintu mu Bufaransa amanama berayo jewe nasanze hafi nka yose bayakora mu rurimi rw'icyongereza mu Bufaransa genda mu Bubiligi ubwiyeyo hariho Ababiligi uri kuvuga igifaransa mbere batagomba kubivuga icyongereza Ababiligi bo badukolonije nibo batuzaniye igifaransa none uko biri kose igifaransa ntitugihebe tukigumaho ariko icyongereza ntitugisigiye icyo cyongereza nicyo dusaba akazi icyo cyongereza n'abana tugiye gukora dusanga dutegerezwa kuba tucumba n'inguriro ntabwo natoya dushobora kureka niba muri iyo ntumbero rero nagomba nababwire ko mu ngingo zihambaye zirimo zirafata nuko murabizi ku munsi wa gatanu abakozi bose ba leta haba hageze ko bavuga ngo uwa gatanu wa siporo icyo bise vendredi sportif ati hageze kandi kanaba bene koko ya siporo yagiyemo ntayo bashaka hariho ababa bageze rero kugenda gufata akanya ubu rero igamanda sportif tugomba turamenya kwitira umusaruro wakoze wa leta ubu tugira tugupange imbere w'icyongereza urujya gusonga ntari nibasaza kuko ni ngombwa duhangane tuhiganwe n'abandi ni ngombwa tuhiganwe n'abandi kuko mu by'ukuri tutabihatse neza tuzosanga turiko tugenda dusubira inyuma ndanezerwa muri iyi si abantu bariko barakora ibibazo muri yose ubu batangiye kuza barabitora rero bakabitora nk'abandi mwiyumvira ibyo bintu ikintu cyonyine gusa niyutamwiye kuko ibibazo bikorwa mu rurimi rwo bumva kandi bakuriyemo bakigamo bigaca bituma n'ikibazo bashobora kubikora bombi none tubareke urubuga ntibikunda ni ngombwa yuko twitegura ikirundi kibaze ku mwanya munini kuko nifuza ko duhindura muto duhindure babandi bariko baratamba ngo muri yose igifaransa kigiyeyo subiza hasi ni sawa kigiyeyo ni vyiza ivyo turabiteguka mugabo ahubwo nimwongeze umwete kugira ngo icyongereza mukimenye neza ibiriyumvira tuzobandanya turiko turabivugana ko ingene ibintu bigiye kubandanya bitungana umuryango twarawinjiyemo atabisubiriyo kandi ko bimeze gutyo ni ukuvuga dutegerezwa gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo umuryango tuwubemo nyene kandi dushobore kubyaza umusaruro nagomba nze kujyanye n'umuco sinza kubirangira
imico kama y'uburundi turashima ariko barakora kugira ngo bayiteze imbere mu nzego zose. Mu by'ukuri hariho abantu ubona bemeye bari gutangira ico gisata, turabashimira cyane, ariko karahara ruganda ntibashobora. Hari ikibazo turiko turabona, ikibazo kijanye n'ururimi rw'ikirundi. Nshuti zanje, tutarabana nabi ururimi rw'ikirundi rurazimangana mu mwanya muto. Maze igihe rero badakurikira muraraba umuntu ariko aravuga nk'ibyungane. Reka dufate nk'ibyo byungane bifise n'amajambo 15. Muri ayo majambo 15 agize ibyungane, niwasangamo amajambo y'ikirundi menshi azorarikata ayandi 10 uzosanga igiswahili, igifaransa, icongereza, urumva baca babivanga n'ikirundi bica bibasuka, ukabura ururimi ruriko ruravuga mu gihe bashaka abantu batari bakiva ikirundi basigaye bavuga igisa n'ikirundi. Mugabo ukiyumvira ibihugu byose byashoboye kwiteza imbere, bikiteza imbere bikagera kure muri politiki, mu butunzi, mu mibano. Ibyo bihugu byabanjije gufata intango yo kubaha no kubahiriza ururimi rwabo. Ururimi rwabo ni mugende mu bihugu Ubushinwa, abantu baja kwigayo, abiga mu mashuri ya leta mu Bushinwa, ugiye ikintu ca mbere baza kwiga ururimi rwabo, kuko inyigisho zabo bazigisha mu Bushinwa. Genda mu Burusi, amashuri ya leta, genda muri Korea y'Epfo, amashuri ya leta mu Korea. Ela ni murabe ibihugu byose mubona byitwa yuko byateye imbere mu byigire, mu byigire. Indimi zabo mu mashuri, amanama yose akorwa usanga baziha ikibanza kidasanzwe. Ariko twebwe hano mu Burundi ni mu gihe mu minsi ya kera bavuze bati amanama turavugwa akoreshwa mu rurimi rw'ikirundi. Hariho bamwe baje batangura bivugira yakoze ayo bashatse, bakerekana yuko kurongora inama mu kirundi haba hakibuze. Mugabo bakiyumviye mbega bya bihugu nagombaga byahabaye bihuriye kuko byakoresheje ururimi rwabo. Ntimubona ko byemereye ubwenge bw'abamufisi, ibikenewe bw'abamufisi, kugira ngo hatasohora kw'icongereza bakakivugana n'ubundi n'umunyamahanga kugira ngo babone ko batuvuga. Hageze kuvuga igifaransa bakakivugana n'ubundi n'umunyamahanga
tukabubahiriza. Kuko ururimi rwacu ntibizobuza ko icongereza dushinga tugashingisha kandi tukakivuga mugabo tukakivugira aho gikenewe n'ico kibazo. Burya ni naco gituma abana tugiye kuza turakora murakurikirana neza. Abana tugiye gukora no mu bisata bya leta tugiye kwerekana Ikirundi, tugiye kwerekana Ikirundi. Bijya bivuga kwibwira ngo ntakoreshe inama mu igifaransa bakaba bibwira ko atacozi bakaba bibwira ibiki n'ibiki bareka bavyibwira ubwo n'ubu